Reka tubaramutse mwebwe mwese muri kudutega amatwi kandi mukunda ibiganiro by'abagorozi. Muri kano kanya muri kumwe ni Ngendakumana Moise. Tugiye kuganira kimwe mu byaha bihari kuri ino si bikorwa ndabitwa ko bakunda Imana bayizera, ariko reka turaganira ku cyaha kimwe kivuze kiti kwanka Imana. Kwanka Imana ni icyaha, kandi benshi hari igihe biyumvira ko kwanka Imana ari kugenda mwibarabara uvuga ngo Imana sindayikunda. N'umunwa watabi ntabwo yokubwira ko adakunda Imana kuko niyo imubeshejeho. N'umunwa nzoga, n'umwicanyi, n'umusuma akubwira yuko akunda Imana kuko umusuma agiye kwiba asenga avuga ngo Mana umfashe kugira ngo ivyo nibye ndabitahukane. Ariko nta muntu numwe kuri ino si azokubwira yuko yanka Imana. Imana rero abenshi barayanga binyuriye mu zihe nzira. Bibiliya iratubwira yuko iki cyaha kizoba gikwira mu minsi y'imperuka. Abakunda gusoma ni igitabo cya Timoteyo wa 2:3 uhereye ku murongo wa 2 kumanuka, hatubwira ivyaha bizoba mu minsi y'imperuka. Muri kino cyaha cyo kwanka Imana naco kirimo kuko cyarahanuwe mu gitabo c'Abaroma igice ca mbere umurongo waho wa 30 haranditse ngo n'abavuga abandi nabi n'abanka Imana, n'abavuga abandi nabi n'abanka Imana. Kwanka Imana ni gute? Twababwiye tuti ntabwo uzogenda mwibarabara uvuga ngo Imana sindayikunda, Imana ndayanga. Ahubwo kwanka Imana bigaragarira mu bikorwa ukora, bigaragarira mu ngeso zawe. Ubundi Imana iza kuturema yerera turemye kugira ngo tuyiheshe icubahiro. Imana iza kuturema yerera turemye kugira ngo tuyubahe ndetse tugire n'ubwenge bwo kuyikunda, kubera ko abantu benshi babayeho batubaha Imana. Mu gitabo ca Yobu 2:8 haranditse ngo itangiriro ry'ubwenge no kubaha Imana. Igihe cyose ubaye utubaha Imana mu by'ukuri ntabwo aba ari ikimenyetso kigaragaza kuyikunda. Ikindi naco kigaragaza ko dukunda Imana canditse mu Rwambere rwa Yohana 2:3 ahanditse ngo uwibesha ngo ndamuzi ntiyitondera amategeko yanje, uwo n'umubeshi n'ukuri ni kuba muri we. Ikimenyetso kindi kigaragaza ko dukunda Imana tuyubaha no kwitondera amategeko yayo. Ikindi kimenyetso gikomeye canditse muri Yohana 14 umurongo wa 15 aho Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo nimwankunda muzitondera amategeko yanje, nanje nzosaba Data abarungikire umwitsa. Ntabwo byonashoboka kuronka mpemu yera utitondera amategeko, ivyo ntibikunda. Niyo mpamvu kubavuga ngo bakunda Imana, kuyikunda biba byanyuriye muri izo nzira. Ikindi kimenyetso nuko twumvira buri jambo ryose rikomoka mu kanwa k'Imana. Ivyo navyo byanditse muri Yohana 8 umurongo wa 47 aho Yesu yabwiye abafarisayo ngo mwebwe ndabazi ko mutagira urukundo rw'Imana mu mitima yanyu. Byongera byandikwa muri Yohana 14:2-3 ngo iyo twitondeye ijambo ry'Imana Yesu na se baraza bakatubamo. Rero ntabwo bikunda ko umuntu avuga ngo arakunda Imana ariko ntiyitondera ijambo ryayo, ntiyitondera amategeko yayo, ndetse ntayubahe n'ingeso ziwe zibe izihesha Imana icubahiro. Reka abari kudutega amatwi mu by'ukuri iki cyaha kigiye gutuma benshi barimbuka cyo kwanka Imana kuko carahanuwe. Buri muntu wese ahari ni yisuzume nk'uko Paulo yabivuze, arabe kwibi abishira mu ngiro. Nitutasanga tubishira mu ngiro twikosore ndetse dutere intambwe zo gushira mu ngiro iki jambo ry'Imana ridusaba. Nico kimenyetso kigaragaza ko dukunda Imana tunayubaha. Reka buri wese ahari ari kudutega amatwi iri jambo rimugirira akamaro kandi ribe iryo kumuhindura mu izina rya Yesu.